Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Muri studio za RPA turi ku munsi wa kane igenekerezo rya gatandatu ruhuma umwaka wa 2025 tuti namwe bakunzi muko bakurikira iradio yanyu RPA ijwi ry'abanyagihugu baje kuramutsa none ndabayikaze mwana makuru ayo nayo akabagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Ubukene bw'igitoro mu ntara zitandukanye mu gihugu bubandanya kwibonekeza. Mu gisagara ca Bujumbura abavyeyi bavuga ko umwimbu uzoba muke bivanye n'ingene abana babura uko baja kw'ishure. Mwana makuru mwaza no kumva bamwe mu banyagihugu bo mu ntara za Ruyigi na Muyinga ico bayivugako. Abanyagihugu muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke bavuga ko bariko bagira uruhombo bivanye n'amazi bakoresha mu kuvomera umuceri barinye yugawe n'abajejwe intwaro. Nayo mu kiganiro ako hambere cyo kuri uyu wa gatandatu ruhuma umwaka wa 2025 turobera hamwe ibijanye n'akamaro k'inkoko kaho hambere. Mukanya inkuru mwimwe ukwayo. Ni ibintu mvaga yemwe reka reka amakurani n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura umve makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyuze imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwa ngo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya mamiliyoni 120 y'amadolari yanyuruzwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye ikikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twebwe abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa reka ano makuru tuyare mu gisagara kijanye n'imibano. Ikana ry'igitoro rigana gibonekeza mu gisagara ca Bujumbura ngo rituma ukwiyunguruza biba ingorane ngo bikaba biteye impungenge abavyeyi afise abana biga ku mashure ahereye kure yaho baba. Abo bavyeyi bavuga ko batinya ko gukurikira ivyigwa kw'abo bana babo kutagena neza mbere ko n'amanota ashobora kuzobabana mabi narijya abenshi bagenda n'amaguru bagacererwa. Ino nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Elvis niyo mwongere. Biturutse kw'ikena ry'igitoro rituma ukwiyunguruza bigorana abanyeshuri biga ku mashuri aherereye kure yaho baba ntiboroherwa gushikayo. Uyu muvyeyi yaganiriye na RP avuga ko mu masaha yo mu gatondo bigorana ko abana bashika kw'ishure bigatuma bahombera ibitari bike kubijanye n'ivyigwa. Urashobora kuba ugiye muri biro witambutse ukabona saa 2:30 saa 3 umwana ariko aratambuka
bagiye ku ishuri ingaruka zibamo gutya nk'umunyeshuri ushitse saa tatu afunanutse saa yibiri umuporofeseri yashitse mu gitondo kandi ntihagaritse ngo akurindire yasuye abandanya arigisha nimba akabazo yatanze we kaba kagucitse nimba naho ari ibyigwa yigishije we biba byagucitse nturi bugaruke rivanse usubire uvyumvire. Bamwe muri abo bavyeyi bafise impungenge ko n'amanota y'abana babo ashobora kuzoba mabi biturutse ku bihe babayemo. Ikibazo kigoye gitoranye n'abana bazoronka umwimbu kuko abana ubu ntaco bariko barimarira bonaguma yera mu mabarabara sinzi n'ukuri nta kintu umuntu yoza ko arindiriye c'umwimbu kuri abo bana bahora bagenda n'imiduga ku mashuri canke barabiyunguruza n'imiduga. Abo bavyeyi basaba indongozi z'igihugu kwicarira ingorane y'ikena ry'igitoro imaze igihe kitari gito yaraburiwe inyishurama kugira impinduka ziboneke. Nayo bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga bavuga yuko kuronka igitoro ahiwabo ari amananiza muri no misi. Abo banyagihugu bavuga ko n'igitoro bahora baja kugura mu gihugu cya Tanzania kikafasha haciye imisi bidagishoboka ko ku ruhande wa Tanzania babemerera yuko baja kugigurayo. Iyo nkuru tweteguriwe na Innocent Valente Singirankabo. Kuva mu mpera z'indwi iheze niho mu gihugu kibanyi ca Tanzania bankira abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga kujabuka kujayo kugurayo igitoro. Bamwe mu banyagihugu bo muri yo ntara bigereye umupaka wa Tanzania bavuga ko iyo ngingo yabakozeko cane muri kino gihe igitoro gike kiboneka muri Muyinga kigurishwa ku mahera umurengera nk'uko bivugwa na rino soko. Iyo ngingo rero yadukozeko cyane bimwe bikomeye rwose gushika yaho tudashobora kuronka nimba ry'igitoro kuvuga naho uba ufite ibihumbi 30 ntushobora kuronka eritredimi hanyuma niba afite eritredimi bayikugura ibihumbi 35 imodoka zozo ziraparitse mu Ingaruka ziterwa n'iryo kena ry'igitoro abanyagihugu twavuganye bo mu ntara ya Muyinga bavuga ko zibonekeza mu kwiyunguruza hamwe no kubiribwa bica biduzwa ibiciro. akarorero imikoni ahantu bitwa Firenze udasanzwe vire kw'isoko hari igihumbi mugabo ubu ni 2005 vire gasenyi naho ni 2005. Iyindi ngaruka ihari ni uko iduzwa ry'ibiciro bitari bakubidandazwa bijanye n'inegose usanga ryabaye rinini kuko nk'abantu baja kurangura ahantu bitwa Bikarongwe mu misozi bashyizeho amahera yo kubidesasa usanga nabo bazugije ibiciro. Muri kino gihe abo banyagihugu basaba indongozi z'igihugu gutorera inyishu irama ikena ry'ibitoro rimaze igihe kinini ryibonekeza. Arakoze na mugenzi wacu Innocent Valente Singirankabo. Nayo abashoferi bo mu ntara ya Ruyigi bagura igitoro cyo mu bwoko bwa essence mu gihugu cya Tanzania baridurira cyane urongo igipolisi muri yo ntara yuko abambura igitoro baba bavuye kugura muri ico gihugu kibanyi, bagasaba yuko iyo ngeso yohagarara ngo kuko n'ivyo aba abatwaye bimwe aca bigurisha amafaranga akashira ku mufuko wiwe. Reka tubaze mugenzi wacu Bartazar Miburu. Bamwe mu bashoferi bunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Ruyigi bamenyesha ko bamaze amezi abiri atanyuma ry'igitoro cyo mu bwoko bwa esasi bakubise ijisho ku masaso 5 agize iyo ntara. Abo bunguruza abantu n'ibintu bavuga ko baheza bakaja kugihiga mu gihugu kibanyi ca Tanzania ariko naho bakahagirira ingorane nyinshi. Umwe muri abo avuga ko muri kino gihe bavuye kugura ico gitoro i Tanzania basanga urongoye igipolisi mu ntara yabategereye agaca akibatwara. Icyo kidufasha cyava muri Tanzania ko barabifata aho bashyira hose komiseri profesiyare janti nabo bakorana ubu barategera baba bavuye kwizana bakakibaka nk'ubuheruka hari abo basa amaritiro arenga 2,000 kandi nayo 2,000 hajemo bashyirize yose ibyo bagurishiriza naho nyine bo nyine ibindi bakira berekane ko babifashe bakabishikana mu butungane. Iryo soko ryacu ryongera rikavuga ko ubu hari abunguruza abantu bafunzwe bagirizwa kurisha amafaranga menshi ku bantu baba biyunguruza. Ivyo babona ko ari kubabuza kurondera ubuzima ngo bashobore gutunga imiryango yabo kuko nabo bagura igitoro ku mafaranga menshi. Rero turabaza amaboko umugongo ntawe uriko arakora baracabaza bakatwumvira abeyi ntatwebwe tuba turakorera mu byo kunguza abantu n'ibintu ataho babona gukura igitoro gushika aho abandi barabaza n'umukiriya ngo wipakije kuri angahe hariya benshi bafunzwe bagira ibyo twebwe dukorera mu byo kunguza abantu kandi imiryango itakironka na rasiyo amazu bariko baradusohora abana kw'ishuri bariko barabirukana.
abo bashoferi basaba buramatari w'intara ya Ruyigi kubareka bakaja kwironderera igitoro iyo kiboneka, agaheza kandi agahagarika iyo ngendo yo gusahura y'uburongoye igipolisi mu ntara ya Ruyigi yayigize akamenyero. Bagasaba kandi ko ikibazo c'ikena ry'igitoro yova mu nzira mu maguru masha. Arakoze na mugenzi wacu Bakaza Miburo. Mukanya twananiza amakuru yacu twateguriye mu zakijanye n'intwaro ibereye. RPA mu gisata kijanye n'intwaro ibereye bavuga yuko bari kubagira uruhombo rutari ruto kuva aho amazi yavomera umuceri barimye azibiriwe n'abajejwe intwaro. Abo n'abarimyi b'umuceri bo muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Abo barimyi biduha ko ayo mazi azibiriwe mu gihe imirima bateye yari keneye amazi. Walter Kwizera. Umwiheburo n'amaganya nivyo biranga abarimyi b'umuceri bo muri komine Rugombo kuva aho babugariye amazi bahora bakoresha mu kuvomera imirima yabo. Nkuko bamwe muri abo barimyi bavyiganiye Radio RPA, kuva mu ntango z'uyu mwaka wa 2025 nta citwa amazi barahabwa mu mirima yabo y'umuceri ngo banyweshe nkuko vyahora. Uyu murimyi avuga ko uruhombo ari runini. ariko kubona tubura amazi bavuga yuko bazoza baraduha amazi bayaduhereze, mbona yuko turiko turagira uruhombo rurerure cyane. Jewe umuceri wayangitse bawubugaye amazi, jewe gushika ubu nzokwimbura amatepu gusa, nta umuceri nzokwimbura ukomeye. Bene amadeni bazodushira mu kanigo badufungisha. Icyo twosaba kubajejwe amazi, twosaba yuko boturekura amazi kugira tubone ko twosha mu muceri n'abasigaye utarayangika kugira baronke umwimbu. Ibi naho bigeze abo barimyi b'umuceri muri komine Rugombo bavuga ko basigaye babona ko uko kubima amazi bisa nk'umugambi bafatiwe n'abajejwe intwaro kugira babahombeshe. Ivyo bigaterwa nuko badatahura ingene abajejwe intwaro bo bima amazi yo kunywesha imirima yabo mu gihe bazi neza ko benshi barima aho bakotesheje, kandi muri iyo mirima y'umuceri ariho bari bazeye uburaro n'uburamuko. Sinobesera imvugo yabo ahubwo ngana umugambi batugiriye. Ni ikibi batwifurije ko duhomba, nta kiza kirimo kuko nta mazi bigeze baduha. Tuhazaga Imana kuko yo yarakishamo akagwamo utuvura aho tutagwari twinshi. Turi mu bahombe kuko tugize tubivuga batutegeka gusibura imifurege atamazi baduhaye. Ni birebire rero, iyo badufise hano tubareka twari kubareka. Uruhombo nyine turahomba kuko umuceri umaze gucanura uba ushaka amazi kugira ngo uzuzemwo intete. Rero kuko iyo leta ntaho izodusubiza uwo murima kandi twawukotesheje atahandi dufise. Dusaba rero leta yonyene ibone ko twahombye, dukwiye guhomba uko vyakarorero. Amakuru ava muri komine Rugombo abandanya amenyesha ko bamwe muri abo barimyi mu kurima uwo muceri barinda gusaba amadeni mu mabanki. Muri kino gihe abahawe amadeni bavuga ko batabona n'ingene bazoriha ayo madeni bafashe kuko atamwimbu baciteze bitewe nuko kubura amazi. RPA ntiturashobora kuronka musanteri wa komine Rugombo cyo kimwe na buramatari w'intara ya Cibitoke kugira bagire ico bashikirije kuri ico kibazo cabo barimyi. Arakoze na mugezi wacu Walter Kwizera. Nayo ibiciro vy'ifungurwa vyankenerwa mu miryango bibana kuduga ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Abavuganye na RPA mu banyagihugu baho bavuga ko ugufungura bitoroha. Bamwe muri bo bavuga ko atagihindutse bagiye kugwa mu miryango. Ari nako basaba leta kwicarira iyo ngorane y'iduga ry'ibiciro igatorerwa umuti. Dukurikire umwe mu banyagihugu baho mu ntara ya Ngozi yaganiriye na RPA. Ibiciro by'ibifungurwa mu ntara ya Ngozi byabaye umurengera ku buryo abanyagihugu tutakironka n'ico tuvuga. Umuceri wa Kigori wahora ku 3,250, ubu ugeze ku 4,500. Amamesa ibuni ubigeze ku 11,000. Isukari umukuru w'igihugu yari yashyize ku 6,000, ubu ugeze ku 8,500. Aho ni mu mabutiki atandukanye naho nyene bayiguha umenga ni ku kimenyane, batakuzi ivyo bayiguha bakubwira yuko atayiriho. Ibijumbu vyahora ku 800, ubu bigeze ku 1,200. Ibitoki rero nivyo twibagiye. Ibitoki ubu nta muntu akigura igitoki kuko igitoki kiragoye, nta muntu yokigonda. Igitoke ubu baragucira 10,000, 15,000, 20,000. Hari igihe igitoki kinini bakubwira yuko ari 20,000. Ubu rero kugira urya igitoki ukigura ku mahando, ihando usanga uriko urarigura 2 canke 2,500 bivanye n'ingene imihanye yacu ingana. Turasaba rero
leta y'uko yodutabara igasubiza ibintu mu buryo, igasubiza ibiciro by'ibifungurwa ku rugero rwo hasi rubayabaye kugira abanyagihugu dushobore gufungura neza, kuko bitabaye uko abanyagihugu tuzokwicwa n'inzara, kuko nta bantu benshi bashoboye guhangana n'ibiciro biriho ubu dukunze kubaho ku munsi ku munsi. Naho rero iyo duga ry'ibiciro ry'ibifungwa ribandanya kuvugwa haba aho mu ntara ya Ngozi cyo kimwe no mu yindi mihingo kuwa 27 Kigarama umwaka wa 2024 mu biganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'anesha makuru n'abanyagihugu yategetse ubushikiranganje bw'ubudandaji ko ku minsi itarenga 15 bubwirizwa kuba bashize ibiciro ntarengwa gutyo iduga ryavyo rigahagarara. Inyuma y'ukwezi kurenga nakirahinduka mu ruganda rwa RPA twamagaye muri Chantal Nijimbere aramutse ubushiranganje bw'ubutanaje kugira twumve ico ashikiriza ako telefone yo ngendanwa ikaba itacamo. RPA twabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'inkino. Umugwi serukira igihugu intamba mu rugamba w'abigeme mu rukino rwa basketball warayusubiye gutsindwa mu rukino wahuye n'igihugu ca Kenya mu higanwa ry'umupira w'amaboko w'abigeme wo kurakuranamwo kugira amenyekane imigwi izo kwitabira ihiganwa ryo ku mugabane wa Afrika wo muri uyu mwaka. Uburundi bukaba bwatsinzwe amanota 53 kuri 87 ya Kenya. Ubwo rukino Uburundi rwahuriyemo na Kenya rukaba rwabaye urukino rugira akabiri Uburundi butsinzwe muri izo nkino ziko zibera mu gihugu ca Misiri. Urukino rwa mbere intamba mu rugamba zikaba zari zatsinzwe na Misiri ku manota 102 kuri 40. Amakuru ya RPA murakurikira muciye ku buhinga ngurukana bamenyi kuri wesatu akaburungu RPA akaburungu BI. Mukanya nishita kabiri cano makuru RPA. Mu biganiro ako hambere cyo kuri gatandatu Ruhuma umwaka wa 2025 turabera hamwe ibijanye n'akamaro k'inkoko kaho hambere. Mugezi wacu Manuel Nyunge ko hamwe n'umutumire wiwe batuyagira uko inkoko zaboneka, berekane n'itandukaniro riri hagati y'ivyo bikoresho kama hamwe n'ivyazanywe n'abazungu. Ikiganiro ako hambere turishikirizwa na mugezi wacu Emmanuel Nyunge ko. Ikiganiro ca kahise amayagwa n'imivugo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere nishikiriza n'abamenyesha makuru ba RPA y'imisi yose ya kane. Ndabaramukije amahoro bakunzi mwese b'ikiganiro ako hambere mukurikira ku minsi yose ya kane. Aho hambere inkoko cari igikoresho cafasha mu bintu bitandukanye, haba mu gufungura, mu miryango ndetse no mu kibano muri rusangi. Ico gikoresho caboneka gute, cafasha gute, mbega mu gihe ca none coba kicijukiwe, vyoba vyavuye kuki? Ivyo nivyo bibazo tuza gucijya nino muri kino kiganiro tugira tubashikirize. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Ningeko nkabanza kubashikiriza kino kiganiro nifashishije umutumire Eric Ndowayezu, musanzwe mumumenyereye n'umurundi aba mu mahanga agakurikiranira hafi ibijanye n'imico n'imigenzo by'ikirundi. Musangwe ikaze mu kanya turaduga kwijambo. Jenda kunda RPA kubera ikunda abamama, abakaka, abana, abatanu n'abatamakazi, abarundi n'abanyamahanga. RPA nitwe byabose. Ndasubiye kubaramutsa naremeje kubivuga mu kanya ko inkoko zakoreshwa cyane n'abarundi bo hambere mu bintu bitandukanye. Inkoko rero zagitwa mu byatsi byamera mu ndimo, bikaba byashaka gushusha n'uburo. Umutumire Eric Ndowayezu aratwiganira ingene ivyo byatsi byategurwa imbere yo kujishwamwo ivyo bikoresho. Inkoko ni kimwe mu bikoresho by'ahambere n'ubu ziracahari naho zidakoreshwa cyane. Hanyuma rero nk'abana bavukira mu bisagara batazi ico arico inkoko bazijisha mu rwafu. Urwafu nabwo bikaba ari ivyatsi bimera mu buro, bikamera n'uburo bigakurana, ariko mugabo uko
bitera bikura niko umuntu agera atandukanya urwamfu n'uburo. Hari naho usanga vyameze nk'ahandi hantu mu ndimiro, ariko mugabo aho ariho hose urwamfu rumeze ukibona mu ntango nk'abarimyi nk'akaruriro c'abana akunda kugendera mw'itongo mu ndimiro uca ubona neza uko ariko. Urwamfu rero navuze yuko rumera ahantu babize uburo bigakurana. Igitandukanya rero urwamfu n'uburo nuko urwamfu rudakura uruje hejuru cane nk'uburo. Hanyuma twajya uburo buzana imishishi n'urwamfu razo tumeze nk'udushishi ariko tureture cane dushamitse. Iyo rero urwo rwamfu umuntu ageze kurutegura kugira ngo arujishe n'inkoko aragenda akarurandura yavyita kumyoza, hanyuma akaruzana akarwanikira. Ntagwanikira ngo gume cane ukongatare ku buryo rwokenyagurika, hanyuma hajya rugisa n'urwatsi rubisi ariko umuntu abona neza yuko gwumutse amazi yose yavuyemo akaca arutamura canke akarusosora. Bikenewe urwamfu rutari ruke kuko aba rutwo bajishirako biraja kungora gusigura nk'umuntu atavuze ati nk'uwo umuntu areka kino bafatirako. Nk'abana dufate bo mu gisagara bafatire kubakisha ingo amarenga benshi usanga bakoresha amatete, mugabo amatete z'ibibazo kuri izina ry'ikirundi ibyo byamusi ry'ikirundi. Iyo wegereje kugenekereza nk'abo bana bavuka mu bisagara batazi ukuntu bimeze cyangwa ukuntu inkoko zijishwa, ni nk'uko ufata arya amatete harya bagira ikoma, harya abandi bakoresha insinga mu kuboha mu kujisha inkoko nabo uragira kirya kimeze nk'ikoma nyene n'umuhiro inkoko bavuga umuhiro. Hanyuma akandi kuja kubohesha n'urwamfu zari zigizwe n'urwamfu gusa, hanyuma bakaba bajishisha inkoko bakita ruhindu nabwo bakoresha kenshi, ugasanga n'abakujisha nk'impuzu kenshi impuzu zikomeye cane nibwo bakoresha uruhindu. Nabwo rukaba ari akuma gasongoye ku mutwe umwe, hanyuma ahandi kakigonda. Abantu gahasongoye hafise n'akantu gafise nk'izuru kujya k'umuhoro, ariko umuntu aja kwegesha inkoko kuva utangura gushika wisozere niko bagenda bazishisha. Umutumire avuga ko inkoko zajishwa n'abantu b'igitsina gore zigasumbana bivanye n'ico zizokoreshwa. Kujisha ngo wari umwuga wagenda urahanahanwa. Inkoko rero nizijeshwa n'umuntu uwo ari we wese, bisaba umuhinga wazo, usanga ari ibintu bagenda barahana. Ariko rero naho nyene nta muntu w'umugabo nigeze munajisha inkoko n'umuntu arabazijisha, usanga zijishwa n'abakenyezi canke abigeme. Nk'umwigeme rero basanga abirabira kuri nyina canke kuri nyinakuru bagaca bagenda bihererekanya gutyo. Inkoko rero kandi ntizinganya ubunini, uko zitanganya n'ubunini nako zica zikoresha bitandukanye kandi zikagira n'amazina zitwa. Dufate akarori inkoko z'ivyibo, nizo nkoko zo kurya mu mutsima nka senaka kera umutsima bamuhakurira mu nkoko iyo ariyo yose ni icibo, ni ukuvuga inkoko igereranye, hanyuma ikabijisha kandi itagira ibara. Inkoko z'ivyibo nta bara ziba zifise, bakajisha iyo munsi ariyo bita nyina, bavuga n'umwana wayo, ni ukuvuga umumyo. Iyo rero ufashe inkoko bavuga nyina ariyo nini n'umumyo wayo ariyo bita kandi umwana wayo, urarumanya neza ku buryo niyo uzitembagaje ntishobora kumuka. Ivyo rero iyo utuma umuntu akujisha inkoko canke arizo byugura, wewe nyene kugenda kuzirondera uzi tuzozikoza nawe umenya izo hitamwo canke inzaba arizo nyene ujishishwa mu turangirira inkoko zimeze kunuko. Uyu muntu aca atandukanye yuko ushaka ivyibo canke ushaka inkoko z'ubundi bwoko. Nkiri kuri aya mazina nyene bazita nizo zikoreshwa ari inkoko bita imirage, ni inkoko niniya zagutse. Izo rero ntibazijisha nk'ivyibo kuko usubiye inyuma gatoya ivyibo biba bifukuye, ikibo kirafisukuye kiba gifukuye neza. Hanyuma izo z'imirage nazo kenshi barazitera n'amabara bakazitaka. ni ijisho, ni ugutwi, ni ijwi ry'abanyagihugu. uri radiyo shahu uri radiyo. N'ubu ikiganiro ni ako hambere. Inkoko zarakoreshwa mu gufungura cane cane ibintu vyumutse mu kuzirinda gucafura. Umutumire Eric Ndowayezu atangurira ku bijanye n'umutsima. Nico kintu abarundi bo hambere bajamwo umutsima, uwo usanga baburira mu masahani canke bakita amasiniya. Yego nta muntu yararira umutsima mw'isahani. Hari n'abakunda kuvuga batebura nk'iyo bagira akavuga ati twarira umutsima mw'isahani n'imboga mu nkoko, bavuga batebura mwumva ko ari igishushanyo
n'ishingirwa inkoko rero nk'uko nabivuze ntizafungurirwa mu bintu ivyo arivyo vyose umutsima byazwi yuko woba wumutse bari kuzifungura mu bintu byose ko vyoca bihomako ari naco gituma iyo baziye mu bindi bintu atari umutsima nk'amateke nigeze kuvuga ni amateke y'ikirundi kuko ay'ikizungu yagiye kuza mu nyuma baza kuyasasira kugira ngo naho barimo n'amazi na dukeya yoba yari ayo mateke ntaje gufata mu nkoko nubwo yuko ashikangirwa niyo mitoto bashashemo canke amabinyeri y'amateke canke amabiri kibonobono itandukaniro riri hagati y'inkoko n'ibikoresho bigezwe ko byazanywe n'abazungu nuko inkoko ziragemurwamwo bazikoresha mu gufungura umutsima canke ibindi bintu nabi vy'amateke tuzabikoresha ari n'ubuye inkoko ntiziracika burundu n'ubu ziracahari kese gusa ko n'ibikoresho bakoresha mu kuzihisha navyo nyene biriko biracika kuko hari intara baho barima uburo mugabo batakiburima basanga rero n'ubwo bwafu bakoresha mu kuzigisha n'ubunye ugasanga bagiracika inkoko rero bitandukanye n'ibikoresho byazanywe n'ikizungu nta muntu ashobora kugigura mu isahani ko mu byo gufungura inkoko zasubirijwe amasiniya yani masahani muvuga ntiyashanje ivyo rero nta muntu ashobora kugemura mu isahani muramura ko n'abagemura mu bitaro hari utundi tuntu kafehore mu gifaransa bavuye mu kirundi bagahindura bakita n'isorori iryo ni itandukaniro rya mbere hama kandi itandukaniro rya kabiri naryo nyene mu vyo inkoko zakoreshwa n'ubuye ziracakoreshwa ahantu habaye urubanza nizo bashirako imikende kuko hari baterekana nk'inzoga nk'abapfuye abakwe n'abantu barasonerwa ushobora gushira imikende ku isahani ngo uhereze abapfuye n'ubuye baracirwa ugasanga bakoresha inkoko ziraciwe rero burundu hariho abantu ico kintu bakigihembera kuko urabona ko ari nk'ibintu biteye isoni ikintu ushobora inkoko ugashobora kubikoresha ku isahani iruhande yo gufungurirwa ko ku bana ndetse n'abakuze bivanye n'uko izo nkoko zangana serugo ngo yaba afise inkoko itandukanye n'izindi bamushiriramwo umutsima nini muri zo zaranafasha mu bijanye no kugemura ibifungurwa by'ibinyantete nk'uko bibandanya bishikirizwa n'umutumire nk'uko nabivuze inkoko uko zigenda zihishwa ubutandukanye ni nako n'ibikorwa zikoreshwa bigenda bitandukanye navuze yuko igikorwa ca mbere ko kwari ukuzifunguriramwo cane cane inkoko z'ivyeyi arizo senaka bamukurira mu musima hanyuma akaba ari inkoko zisanzwe ari nazo abana bashobora gufunguriramwo ivy'abana bashobora gufunguriramwo n'ibiki nabivuze ko babanza gusasamwo ikintu ari nk'umutoto w'ibitoke canke umutoto w'igomogomo canke ibibabi y'igiti nobonobo yego hanyuma bashobora kuziramwo bakavizamwo amateke canke barashobora kuziramwo imyungu yumutse ukuvuga ko bafata ikibabi cy'umusoma bagisasamwo mu nkoko hama bagaca bashirako ibisate vy'imyungu ihiye hanyuma abana bakicara bagakikuza bakihereza izo nkoko rero nini inkoko bita z'imirarage ni kenshi usanga ari inkoko zikoreshwa mu kugemura canke mu kurya ibintu vyumutse bakabanza gusasamwo imitoto imbere canke ibabi gitika n'amababi y'amateke rinini ryagutse bakaryoza neza ivyo navyo rero mvuze nti baziramwo ibintu vyumutse navuze yuko baziramwo umutsima ibindi bintu bashobora kuziriramwo babanje gusasamwo mugabo imitoto y'ibitoki nko mu ntara z'ibitoki canke bagashashamwo amababi y'amateke canke ikindi kintu kiba kimeze nk'imitoto gishobora kwaguka nk'imababi y'ibinobonobo bazisasira kugira ngo ntizishafure bashobora kuriramo amateke ajya ikirundi mu mvugo rushasha harawe y'urwaruka bavuga ngo n'amasifu inkoko bajisha zihagurutse cane ku buryo ushobora gusanga zishobora kujamo nk'ibiro nka 3, 4, 5 eka na 6 mbere vy'ibintu vy'intete ari nko kugemuramwo ubushaza intete z'ibigori ibiharage n'ibindi rero ari inkoko zakoreshwa n'izo n'ubu rero nko mu gihugu hagati aho zitaracika aho zikoresha ibikorwa zikoreshwa n'izo aha rero mu gerageza gushimangira kuri ico kintu nta musenaka yahakurirwa umutsima mu nkoko isanzwe oya ni inkoko z'ivyibo inkoko z'ivyibo nazo uko zijishwa kirazira ko bazitaka ni inkoko itagira ibara n'izindi zose z'ibirage navuze zo abariramwo ibindi vyo kurya baba abana canke kuzigemuramwo canke kuzikoresha ibindi bintu izo bashobora kuzitaka nta ngorane umuzo w'ibikoresho mvamahanga watumye umwuga wo kujisha buke buke ugenda uribagiranwa biza kunyurwa n'izimangana ry'urwamfu ari narwo inkoko zajishwamwo ariko rero kubw'umutumire naho kutobaye uko guhona k'urwamfu abarundi ngo barakunda agahararo inkoko rero ibisi zatumye zicika ahanini ni umuzo w'ibikoresho by'ikizungu nico gituma uco usanga abenshi bahora bazijisha batavuye babana bijukira uyu mwuga kuko kera wari nk'umwuga ushobora kubatunga
ni kujya kw'inkono ntaba bagitungwa n'uwo mwuga wo kubumba ata kindi kintu bakoze mu mbavu kibunganira nko kurima canke iyindi myuga yindi n'inkoko rero zagiye zicika bivuye ku kwijukira ko guharara ibikoresho byazanywe n'abazungu hanyuma icare yo uburyo cyo kizunyura ni ibyo kimeze ibikoresho bakoresha mu kujisha inkoko ariko izo zozo ntiyari ingorane yabugira uti inkoko ni ikintu bosubira abantu bakagarukako cane urwamfu ni ivyatsi bimera mu buro ariko kandi nabo ushaka kuvyijukira hari ubuhinga bwohava bakoresha kugira ngo urwamfu ushobore kuboneka ku bwinshi yego ariko mugabo kubera ko iryo shaka atari hari mu cacari umugenzo byo bateka ikintu twigarukire tukibandanye n'umugenzo wamye ntitwowuca ivyo rero nico gituma inkoko zisa nuko ziriko zirazimangana ariko abazi agaciro kabo n'akamaro kazo n'uyico bintu bacacubahiriza kugira ngo rero ico kintu kizohava kigaruke sinibaza ko zoba zigikoreshwa ku murindi zakoreshwa ko kera habe na gato kuko agahararo k'izazanye n'ikizungu niko kiganje mu bintu byose hano rero hagaruka ikiganiro ako hambere cyo kuno wa gatandatu ruhuma umwaka wa 2025 ahanini numvise ko cyari gishimikiye ku bijanye n'akamaro k'inkoko aho hambere hamwe n'ingene zaboneka twabonye kandi ko ari igikoresho gisa n'ikiriko kirahebwa kumvo izi canke ziriya inkoko zikaba zikiboneka muri amwe mu mazu ndangakaranga yo mu Burundi abandi nabo bakaba bazigira nk'ibisharizo cane cane abafise amazu agezweho nk'ingofero rero mwebwe mwari mugiteze yompi ntibagiye umutumire Eric Nduwayezu yatumye ushobora gutunganya kino kiganiro Emmanuel ninge ko mwari kumwe kuri mikro nabikebanuye mugire amahoro iwanyu ikiganiro ako hambere imigenzo amayago n'indigo yabo hambere tubiragaragara ako hambere ibyo ni ibiki numvaga yemwe reka reka amakurani n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa none gakapitori nawe ivyo bituruka kuki umve basha namwe ngo bituruka kuki mwe numva ko biterwa n'intwaro mbi intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire icyo bubikorako umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwe aziriki muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyuruza imiliyari 54 zari kububaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi umukuru w'igihugu ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi wibuke ya mamiliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene ubushomeri ubukene bw'imiti tutibagiye ikikagurika ry'umuyaga nkuba ubukene bw'amazi isukari igitoro coco emwe twarumiwe yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitore ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti erega yemwe inyinshi zova muri twebwe abanyagihugu ngaha cyosubira ko amakuru twateguriye yo kuri uno wa kane nkabashimye mu mwese mateza abiri ano makuru nkashimira bagenzanje umwe wese kuco yafashije kugira ano makuru asho gutorokanywa bagenzanje bamwe guvyuma nkaba ndabakengurukiye bo bageze ibishoka byose kugira amajwi ashobore kwashikira neza yarabini uhire bari kuri micro nkaba ndabateze